Hello everyone, ndonge kwasuza abakonzi ba New Love Studio bwenyuze mudukurikirana muri ahantu hagiye hatandukanye. So, uno munsi rero ndaje ngo turabire hamwe ibintu biri muri paramètre. Muri settings hari ibintu byinshi bigenda bitwinyegeza kandi ugasanga ibintu by'akamaro bishobora kukugira akamaro bishobora gutuma woroherwa mu gukoresha telefone. Bya bintu usanga urinda guca kure mu buryo bugiye butandukanye. Settings ni application isohokana na telefone, nta telefone n'imwe tabifise. Bakoresha ururimi rw'igifaransa ni paramètre, hanyuma bakoresha ururimi rw'icyongereza ni settings. Okay? Ndagiye rero ngo turabire hamwe muri settings bya bindi byose warusha hirya no hino, bya bindi uzunguruka hirya no hino. Ndakwega ingene ushobora gukora screenshot udakoresheje amatushe yo mu mbavu. Ndakwega ingene ushobora kuzimya telefone udakoresheje amatushe yo mu mbavu. Nkwega ingene ushobora ku mutinga ama calls mu gihe baguhamagaye uri nko mu bantu wibagiye kwishira muri silence, ata kintu na kimwe wiru wakoresha muri ibi bintu byo guca kure. Ari utuntu gusa tw'amageste tw'amasinye tuza kurabira hamwe muri settings. Settings urabizi ko ariyo nyubakwa igize telefone. Burya telefone igizwe na paramètre. So imbere ko tuja kuchikwa cyacu nyezina reka ndagusaba banze kubita subscribe hano kuri YouTube yacu New Love Studio bwenyuzi channel iduhewinga n'umenyi kuri telefone. Ndakwibutsa yuko tudandaza telefone za smartphone cyane cyane mino misi turiko turabaha A05 tukabaha na A06. Izi telefone nziza cyane zifise propriété zindani zimeze neza. Ndabibutsa yuko kandi dufise zishasha mu makarato ya izi ziba ziri mu makarato. Telefone nziza cyane, okay? Weekend rero nta handi ushaka kudusanga ni ku cicaro gikuru cyane New Love Studio bwenyuze nyene ikarusi aho dusanzwe dukorera. Nanone urashaka kudusanga ibujumbura mu mirango kuri 13 iruhande y'urushengero rwa Fekabu. Ukadusanga no muri ville kuri Batterie Centre Ville Bujumbura muri Bata Ideal. Inomero ndazibagira muri commentaire. Thank you, okay? Twagiye rero n'ishigwa cyacu nyezena. Tuza kwinjira rero muri settings app like bisanzwe settings app, hanyuma tuge turondera ikintu bita micro intelligence cyangwa muri accessibility. Donc telefone harizo uza kubisanga ngaha hafi n'indi urinda kubicukumbura ukinjira ndani. Tuge turaza tumanuke ahantu handitse special function niko nkoresha telefone ya Tecno. Muraza kubona ahantu handitse ngo paramètres supplémentaires ku bantu bakoresha igifaransa. Hanyuma turaza kwinjira yo nkuko twebwe tugomba twinjire ahantu handitse turaza kumanura ahantu handitse micro intelligence. Aka kajambo ushaka kukaroshersha micro intelligence cyangwa se ukakinjamo nyine ukakaraba. Okay, turaza kwinjira muri micro intelligence. Tugomba turabire hamwe rero ibi bintu bigiye bikurikira. Ni ibintu usanga abantu benshi bahora barinda guca kure. Hari gihe uburi ahantu bisaba ko telefone uyizimya. Na cyane cyane kuri abantu bakoresha telefone z'amatushe usanga amatushe bagora gufyonda cyangwa ushobora kuba warabuze na pochette ya telefone yawe ugasanga ijya tushe kuzimya ntukuze kuyikoresha. Ngira ndaguhe ubuhinga bwa mbere bw'ingene ushaka kuyizimya ukoresheje buto. Double click waza kwinjira ngaha double click to open or close the screen. Aka kambere kuri type wake tuza kwinjira mu murabona ko kari off. Hanyuma urabona barakwereka ingene bigenda, bacha bakwereka ngaha symbol ingene bigenda. Tuza kuza ngaha rero kuri aka kaboro tukugurure nkuko tukugurure. Yes, tumaze kukugurura urabona ukali on. Urabona ko kali on. Reka tubigerageze turabe. Phone ndayifyonde declick turabe. Urabona ko yacizima. Kanswe mfyonde kandi yake. Yes guys, okay? Ndibaza muravyiboneye. Akana kanu kambere mu tuntu twinshi tugira turabire hamwe muri paramètres zacu. Hanyuma akanu ka kabiri ni music gesture. Aka gafashiki ni quick controlling, yana bereke kombinezo ibintu ushaka gukora mu gihe uri kuvuza umuziki. Reka twinjire ndani ndabibereke. Hano barakubwira ngo when the screen is off, mu gihe uri kuvuza umuziki mugabo ekra y'umuziki yazimije. Swipe left for the previous song and the right for the next. Swipe up to stop and down to play. Okay? Mu gihe uri kuravuza umuziki, iyi parametre ka tubanze tuyugururiye. Mu gihe ndiko ndavuza umuziki, ibi biraza kumfasha iki? Nina jana iburyo nkuko naho ekra iza kubizimije. Nina jana iburyo nkuko nza kuba ngiye ku ndirimbo ikurikira. Uravyumva? Utahinza kuja guhigisha umanuri no muri barre de notification urinda guhiga ka kaboro ka next. Ubuza gushenda kuri screen ujana iburyo ubugiye ku ndirimbo ikurikira. Ugiye kuri ibubamfu ubugiye ku ndirimbo imwe ivuyemo the previous. Abantu mwumva icongiza ngamuca mu nyumba. Hanyuma ninafyonda njana hejuru nkuko uko nyine mbona urutuka ariko ararugenza. Ninafyonda njana hejuru naho telefone iza kubijimije nza kuba indirimbo ndayihagaritse. Ndashaka neko ndivugiza akaziki kaca mfyonda nduza umuziki nkaba ndawuhagaritse. Ninafyonda manura umuziki nza kuba nongeye ku playing. Okay? Niki
aka kageste ka kabiri kadufasha. Okay, turagiye kwikomereza n'akageste kagira gatatu tuja kurabira ngaha nyene. Okay guys, akamara kabona kantu kanese flip mute mwama mubona hari igihe telefone uba wibagiye kwishyira muri silence cyangwa muri vibrate ukaza wumva telefone irahuririye irasona. Okay, aka nitwaza nkuko. Yes guys, flip phone donc aka sinzi ko mubibona ngaho iri kirasona telefone murayibona. Yo telefone za kuyiryamika nko ku mubiri wanje canke ku mpuzo mire nkuyinyereza ko nkuko telefone za kuyigiye muri vibrate avyomba igisona nyene nkajuri nko mu rusenge canke uri nko mu nama ukaryamika ku mpuzo ukacumera nkunyereza nkuko ukubona nyene ari karanyereza telefone iza kuba igiye muri vibrate mbere muri silence ngira nivyo mwibonere ikija muri silence nako nagakwego bagashizeko ni settings tuyugurure. Okay, imbere ko tuja kuri settings ya nyuma rero nabateguriye tuza kurabi hamwe muri no video reka ndabasabe mwabanze mu like video nyimba wayikunze banze mu like hanyuma wifuza kwandika muri commentaire urashaka kwandika muri commentaire ikindi kigo nawe wifuza cyo bwenge ko twagukorera hano dutanga ivyigwa bigiye bitandukanye kandi ibi byose mudusanga muri commentaire turabibaha nta commentaire nimwe muri YouTube ntasoma ariko kuri Facebook sinobabesha nta commentaire zaho nsoma. Okay, kuko zibari nyinshi kandi Facebook muravyumva neza nyene namwe muravyumva. Okay, wifuza ari kigo ndagukorera nyarukira muri YouTube urabe video mba mperutse gushira ko yavuba hanyuma wandike muri commentaire ati ndifuza ko nkora ikigwa ikiniki. Okay, ugisanga ko cyamaze gushikako. Reka rero twigire ku kantu kanyuma kabiryosha. Yes guys, murabona abantu benshi mumenyereye mukora screenshot mufatiye tushe yo kuzimya mugafatana na volume. Hari abantu rero bibagora kuregera kuko urumva hari ukuntu nyene imwe wayifyonze cyane gusomvya yindi bidakunda. Okay, ngenda bazana ikigo rero cingene ushaka kubikora wikoresheje intoke ukarabisha ku intoke screenshot igahita ikora. Waza kuza ngaha murabona neza intoke kuntu ziryamika kumuze kuraba intoke ngena ziryamika ni intoke zitatu izi zitatu apana intoke zibiri zitatu apana zine zitatu. Wowe telefone apana ibintu warugira ibi vyino mu mbavu murabibona ibi ariko aragira ibi wapi ni mu bihagarike. Yes, waza kuza rero ngaha kuri aka kantu ko hefaka ako gafyonde ko nkuko hanyuma no marako gafyonda ko waza kuza uryamika ku intoke zitatu umva aha turavyuguruye ucukora screenshot. Reka ndabereke nkungo makora screenshot ibindazana intoke zitatu njyamika ko nkuko murabona screenshot ko hita yikora. Yes guys, hanyuma ibyo nari nabateguriye n'ivyo ubu ni muri parametre habaye ibintu byinshi cyane twabicukumbura ntitwabimara. Channel yacu ni New Life Studio Bwenyuzi nyene nkuko muri ko murabibona ngaha washaka kuza ukampa subscribe ku bantu mutarayikora manako dufite ibihumbi 11 biriko biradukurikirana hariko video zigiye zitandukanye zirimo ibintu byo guhakinga ndibaza muravyibonera video zigiye zitandukanye zirimo ibintu bigiye bitandukanye amakode y'ubwoko bwinshi butandukanye ingene ushaka guhakinga wifi ingene ushaka kuyigura PayPal ibintu byinshi guys nkuko nyine muri ko murabibona. Ashaka rero ku ndondera ukampa subscribe ukanshigikira. Thank you for watching this interesting video. Ndabibutsa ko ku bantu bifuza kugurura konti ya 1xbet ni ukoresha code promo sakabaganwa mu ndome nkuru hanyuma bifuza kugura konti ya wit stars ni ukoresha code promo tumuge. Thank you for watching. Ukeneye telefone nimero yanje iri ahari hose kumbogura ushaka kwirondera kandi dufite na channel ya WhatsApp ushaka kwinjiramo muri channel ya WhatsApp hanyuma ibintu bikagina neza. Thank you.